Sandy, karibu sana iwacu mu Burundi. Ego murakoze cyane nanje ndishimye cyane nukuri Imana ibaho umugisha ntabyo nari niteze mungiriye aga surprise murakoze ndagewe cyane. Ikibazo ca mbere byari byatekanije yuko uza gushika ku kibuga c'indege saa 2:15. Ko watevye cyane ushitse saa 3 saa 4. Bo twatebeye kwanza muri Kenya amasaha batubwiye ko twuririra ko siyo twuriyeko hama ngaha naho muri OBR bampagarikije gato irazi ko mvuye kure kameme nzanzanye ibintu byinshi nico gituma. Okay, kumbure tugire ko tunibwira neza abari ko barakurikirana ama televiziyo yose ari ngaha wabwire Sandy ninde aje mu biki amafaire amuzanye mu Burundi nayahe kuko ndabona n'inyakigwa yawe ntiyari yoroshe. Ego Sandy ni umurundi kazi navukiye mu Burundi nari maze imyaka 9 ntari mu gihugu ndi mu gihugu ca Canada ndi umuririmbyi wa gospel music umwami kazi wa gospel ndazi ko ako kari kubashitura gatoya ariko nikubera ndi muri kategori ya music ya gospel music nico gituma nise umwami kazi wa gospel music nkuko nawe umugore wawe ushaka kumwita umwami kazi wa yego cyane Sandy abantu benshi ntibashobora kwakira neza cyane abaririmbyi kazi bari ba gospel kuba mwaravuze ko muri abami kazi ba gospel ni kubera iki cyangwa wowe byifashe mu gute igihe wumvise ko abandi batabyakiriye neza jewe nabibonye bisanzwe kuri jewe kubera nzigituma navyiyise ntabwo ari kwishira hejuru cyangwa ntabwo nuko ndi muri kategori ya gospel nico gituma nise umwami kazi wa gospel ntabwo ari kwishira hejuru. Sandy tuzi ko nta mwami kazi abura umwami ese iyo wise umwami kazi umwami wawe nawe nuwahe? Umwami ni Imana Yesu. Impamvu nyamukuru yasinye witwa umwami kazi wa gospel ni kubera iki wise washibye ko umwami kazi nagisiguye ko nise umwami kazi wa gospel kubera ndi muri kategori ya gospel music ndi umwami kazi wa gospel kubera ndirimba gospel hanyuma abandi basanzwe bari ba gospel nabo nyene n'abami kazi ntibashimwe kuvyiyita mugabo uri muri rya kategori nawe uri umwami kazi wa gospel ko nico gikorwa cyawe ukora. Muri Canada uno musi wagiye muri Canada umusiri mu Burundi mu Burundi uzanywe n'ikirera ama project akuzanye mu Burundi naya mu Burundi nje kuririmba kuko hariya usanga bitoroshe nta support dufise abantu dushaka gushira mu video ngo badufashe mbo naciye kwanza ntimwakembagije je sinje mva muri Canada ko iki mutambagije none yo mvura mbo naciye muri Tanzania kurondera ama collaboration Imana yarabigiyemo n'ukuri vyagenze neza nubwo byafashe umwanya munini ko baronka umwanya je nkawubura ariko renje kumarira ibikorwa ngaha mu Burundi kandi kubera ari hari muhira niho ofise n'ibikorwa byinshi nje kuririmba. Okay, turabonye korabo turabonye amafoto bisigura ko ari nk'igikorwa mu giye gukorana na Bahati Bukuku mbega ico gikorwa kiriho canke na mafoto gusa twabonye ku rubuga ngurukana umenye hoho nimba ari korabo dosoka ryari ico gikorwa je nibaza ko kiriho mugabo tukishaka kubivuga ko cyane ariko narateye intambuko nkagenda hari sinari ngiye gufata ifoto gusa nari ngiye gukora yego na cyane ko twabonye ko mwakiriwe neza mu gihugu ca Tanzania aho twabonye mu Eglise muko muririmbana na Bahati Bukuku mbega zari concert cyane oya bivanye nuko nari narakoze cover y'indirimbo ya Bahati Bukuku yarashimye kunyakira muri Eglise yiyo ko ubuntu ni n'umupasteri aranyakira muri Eglise yiyo kugira ngo nje kuririmba ijya ndirimbo mwarabibonye ko yanafashije no kumfasha. Okay, mu Burundi kugira umenyekane urakora cyane kandi ugakoresha ingufu nyinshi na cyane ko benshi tubabwiye ko tuje gutegera umuntu bita Sandy bavuga ati umuntu itwa Sandy ntawe tuzi hari abatakuzi mbega ugiye gukora iki kugira abantu bakumenye nyene bakumenye nkuko wita umwamikazi bakumenye nk'umwamikazi nyene nico gituma ntashimye kuguma ndirimbira mu gihugu ca Canada kuko ntabwo byoroshe yuko abarundi bose bomenya nje mu gihugu birashobora gushika nkakora ama concert birashobora gushika nkakora kijya kintu kizotuma kandi n'ibintu byiza indirimbo nziza n'ama movie yose twende kugira amenyekane nyene mu gihugu cyane mbega hariya muri Canada abaririmbyi b'abarundi kase nk'abarundi biroroha cyane kugira avuzwe ku radio hariya cyangwa ama televiziyo oya ntabwo sindabye antuka ntabwo ndumva ko bavuze indirimbo zine canke nuko mwoba mutavugana n'amaradio cyangwa ama televiziyo muri kijya gihugu oya ntabwo ari ico gusa je nibaza ko ari kubera bivanye n'ururimi n'ibihugu by'icongereza n'igifaransa nibaza ko ari ico gituma tandirimbo zacu bavuza ko ntabyo botahura ivyo turirimba. Okay, ugishika ngaha mu Burundi ngaha nyine ku kibuga c'indege aro baruguni bakwakiranya amarira adasanzwe bamwe bararira abandi barafatwa n'agahinda uze ko ari kubera iki
ni ibikumbuku mbeba ibikumbuku ni bigumbagumba byinshi ko bari bamaze imyaka myinshi batambona ni famiye yanje yego na Jenny kawushije nahatswe gusa abuze gato yego ni iki wibaza yuko warukumbuye mu Burundi? Mu Burundi nkumbuye byinshi, nari nkumbuye abaho, nari nkumbuye nyene ukungene hameze, akabeho, akayaga kaho, abantu baho, ninjya nzovyibuha cyane. Uje kuhamara kiringo kingana gute? Nje guhamara ndashaka kumara ukwezi cyangwa indwi zitatu. Bivana n'ibikorwa ngene bizogenda. Yego akabazo gatoye mu Burundi turafise abarinzi benshi bakora gospel n'abarinzi kazi. Mbega muba mufise nk'indoto ya hafi canke nka plan ya hafi yo gukorana n'umuririmbyi ubuhenga mu Burundi kazi nk'ubuzozo bwa mbere? Jewe n'ukuri nkunda kuvuga ati byose ni Imana yarapanze ko zokorana n'abandi baririmbyi ba gospel bizokunda, ariko atari Imana yapanze sinibaza ko bishobora gushika, ariko ndavyifuza, sinovuga ko ndavyifuza, tugiranire ubumwe, dukundane, dushire hamwe nkuko mu bindi bihugu bibanye babikora. Musanzwe mufise television yitwa Sandi Umoja TV, hoho nta kintu mugiye kuyikorera kugira imenyekane cyane gusumba? Hari ikintu tugiye kuyikorera, ndashaka kongeramo, sishaka kuyivuga ko cyane mbwa bikunze nzogira conference, shaka kongeramo ikintu cyo kukuza impano z'abantu, gufasha abantu bafite impano, tukaraba ngene nabo nyene bashobora kugira ico bakoze bakerekana impano zabo. Antuka tuzobivuga ko mu nyuma ngiye kubipanga, ariko kizokengogwamo. Kumbure abandi baza kugira ijo babaje, ariko je akabazo kanje kanyuma. Sandi atari banga n'umupfasoni n'umwigeme no comment. Ntabwo ibintu bya famille ntabwo shaka kubishira muri social media. Ariko urubatse cyane se uracari no comment. Ntabwo shaka kubivuga ko mumbabarire, sishaka gushira ibintu bya famille kuri social media. Ariko kumenya ariko warongowe nuko utararongowe ntabwo nubatse. Okay, merci.